Isawa muraho murakomeye, muce banyita Ndayisenga Merveille, nkaba ndi ngaha mu gihugu c'Abarabu, naje guhiga ubuzima, ariko rero amagara yanje yatanguye kumerera nabi. Uwo nkorera iyo ndamubwiye amfashe ntabwo amfasha, ndamubwiye antware kwa muganga ntabwo amvuza. Numva ko ari nosaba ubutabazi mukantabariza nanje bakamvuza muzoba mukozi. Ahantu bigeze ubu numva nobivuga maze igihe kirekire ngwaye, ariko kubera ko naguma mbesha ngo arantwara kwa muganga, bigatuma ntabivuga. Rero uno munsi mpisemwo kubivuga kubera ko mawujanje nagomba kumvuza. Nukuri ndabaza abantu kuri muntabarize, ofisi nayo uko nyene. Muzoba mukoze nukuri. Munyumvire namwe, yavuye muhira agwaye yerekeza kuri ofisi yashikiyeko avuye mu Burundi kugira ngo bamufashe kuko inabuja atahisemwo kumujana kwa muganga, yamujanye kuri ofisi. Agezeho baca bamuhata inkoni, baca baramukubita. Ngomba ndamumvishe ngaha amajwi ariko aratakamba, noneho kirahurwa no kuvunika. N'amasanamu ngaya murayabona ngene bamugize ku maguru, ahashobora kuboneka ibikomere. Ibi bintu biteye isoni. Iki nico bita guhungira imvura mu muvu. Nukuri bihagarare. Izo ni inkoni nakubiswe wa muntu, izo ni inkoni nakubiswe, ndanakwereke n'ahandi ino ku ruhande. Yaguma nkubita mu nda, bankubita mu mutwe, bankubita igiti mu mutwe nahajya kuraba wa muntu. Nuko ndasaba mufashe musabire simave gupfira muri iki gihugu. Antabarize nukuri, antabarize telefone ofisa ibwire abo bantu bantware kwa muganga. Nukuri muzoba mukoze. Mwebwe nova nsubira no kuri nobatantabariza nukuri. Ukunda kwingiza bantabarize bambwirire ofisi bantware kwa muganga. Nuko ndacagwara ndacariko mu gihe batamvujije. Yisabira kuvuzwa gutwarwa kwa muganga hama akora akazi. Uwo ni mubi hehe koko? Ko umuntu ariwe yimenya ko agwaye. Hariho uwanyandikiye muri komantere ngo umugongo wa Daniel nawe ngo urabarengwesha ngo uzubavugira. None umuntu avuze ngo aragwaye, wewe womenya ko ngwaye canke je nije menya ko ngwaye? Umuntu tutemeranya ntihazagire n'uza kuvuga ati Daniel mfasha umvugire, ugeze ikibazo canje kure, bamfashe ntahe ndagwaye. Oya vure mu ntabariwe, kiretse muganga yavuze ngo ntidushobora kumuvura, ariko bavuga ati nimumfashe mumvuze hama nkire mbandanya akazi. Uwo ni mubi. Tuvuga Ububi bwiwe buri hehe? Uwo muntu ko ari mwiza mu by'ukuri, ashaka akazi, ashaka gutabarwa, abandanya akora. Mufashe rero umuvuze hama abandanya akazi. Ariko rero za ofisi zimwe za ba bantu bacu baca batora ubuhiri bakabanza kumwomagura. None mamugomba kwapfa abaveko, mamugomba mamugomba iki? Si impene ipfa ngo muyige inyama. Niyo umuhondagura agasubira ku kazi agwaye, ni kwa kundi ntacakira. Nama nabasinyaye muzoze muraba mutaragwara cane, mwisigariza utuguvu, muce mwirembesha gose mugwaye, muce mwirembesha gose kugira ngo musigaze utuguvu tubageza kuri ofisi, kuko mwe mugenda kuri ofisi mwaserebeye. Niyo mpamvu mubona benshi baca bapfa, babakubise inkoni zikeya baca bapfa. Mwarabibonye Aline ejo bundi ngene vyagenze, yaciye apfa bamukubise inkoni, yagiye yagwaye yaremvye gose aca arapfa bamukubise inkoni. Ibi ni ibintu bibabaje cane gose. Hano rero yasobanuye ukuntu imbere hano ngo marabumvishije amajwi ariko aravuga ati baranjanye kuri ofisi. Ni imbere yuko akubitwa mugabo aya majwi namwumvishije nayo mu nyuma yakubiswe yageze kuri ofisi. Mugabo ubwa mbere reka namwumvishe urugendo rwo kuva atabaza hanyuma akavuga ati baranjanye kuri ofisi. Tuvugana bantwaye, bahisemwo kunyirukana mu gishingo co kumvuza. Ikintu basaba nukuri mushishikare munsengera, mwongera kandi mushishikara muntabariza, muzoba mukozi. Imana izobongera umugisha. Amen, amen. Urumva je nandyamye mumvise aza kumvira ambwira ati ngo nimvyuke nzingo twanje ngo antware muri maktaba.
nuko mbwiye n'ukuri nkaba nzi kiriko kirakurikirana naco nzi. Nuko asanzwe n'ukuri niko asanzwe iyo ambonye ngwaye nuko yama ambwira n'ukuri yama ambwira ngo agira nyirukane ni hatari mw'abantu none abona ata n'uruguvu na rumwe mfise no kurya vyananiye ubu niho nahora nkora ngwaye byari ibintu bisanzwe ariko no munsi bitandukanye n'indi misi yose ni hatari wa muntu niyo rero iyo niyo ofisi yanje iyo ofisi yanje muraza kundondera nibyashika muraza kundonderera kuri je nabwo ndayizi izina ibyo bintu byumvikana ngo bantware kwa muganga ngo bankuye ngo baca bantwara muri ofisi nuko mabuja ariko arambwira nagiye ntege ibyanje byose ubu tuvuga twashitse turi kuri ofisi turarindira kandi baza nashika muri ofisi baca banyaka telefone sinibaza ko tuzosubira gukominikana kandi gusa no kwifuza n'ukuri umuntu abarize ko nungaho kuri ofisi suko ndahizeye ntibashobora kundeka ngaca mborera ngaho ntibamvuze nta n'ibinini merewe nabi umutima ugumurya nakoze bya bindi gusa nabuze igisi nakubwiye uko niga inyana rigoye ni hatari kuri ofisi amajwi nayo ariko arataka atakamba atabaza avuga ati mumfashe nyene muravyumva namwe mwavyumvise atabaza avuga ati jewe n'ukuri bahise bampundagura ahereka avuga ko banjanye kuri ofisi kandi agwaye muravyumva namwe aho kumujana kwa muganga ibintu vyo muri Saudiya birasobanye umuntu agwaye aho kumujana kwa muganga bamujana ku biro aho bamuguriye kubera bari gutinya kumuvuza nimba ari ishavu canke inzigo nukuri biragoye gutahura bantu mubikurikirana murantohoreza mumbwira ico bivako sindavyumva je vraiment icyo dukora hano rindira duheze dusangiza abantu izi ngorane z'uyu muvandimwe turabe ko Imana yadufasha bakamufasha kuko murabona ko agwaye ariko mugabo yabuze abamufasha ku bwanje rero nta byinshi novuga usibye gukomeza gushimira abantu batwumva iyo tubituye bagatabara abantu nk'aba bashiki bacu bamerewe nabi nivyaba ngombwa iyi nkuru nzoyigarukako niyaba yatabawe murakoze ndanabibutse ko ari inkuru ntagarukako kubera yuko mba numva izo nkuru ntazigaruka kubera ko mba numva biba vyahuriyemwo canke ibyo dukeneye tuba twabirose murakoze cane